Ani ku ntatemwa z'Abanyamulenge bagera ku 166 biciwe mu Gatumba, ababo baje kubibuka bafise amasanamu yabo babuze, bongera baririmba indirimbo bambaye n'imyambaro yirabura. Bamwe mu bacitse ku icumu mu ijoro ryo kuwa 13 Myandagaro umwaka wa 2004 bavuga ko bumvise urwamo rwinshi rw'amasasu, ko kandi ababishe baciye bagenda bagana igihugu kibanyi cya Republika ya Demokarasi ya Kongo, nkuko bishikirizwa na Pasteur Mutabazi Stefan. Ko twariko twumva umuborogo w'abantu, amasasu menshi, bukeye mu gitondo niho twageze hanze, kandi mu gitondo rero habaye urukerera bahita bagenda, ariko bagejeje mu ijoro hagati baragenda kandi berekeza iriya nzira ya Kongo. Bwakeye mu gitondo abantu bagerageje kureba ikirari, barakurikiranye ikirari n'abasoda babone bari hariya, baragiye bagera iriya ruguru mu bishanga babone iyo bambukiye. Kenyeza avuga ko iyo bashitse kuri uyu munsi bibabaza ku mutima wabo cane. Iyo tugeze kuri uyu munsi twumva igikomere ku mutima wacu, twumva kandi bitubereye bishasha kaba munsi byabaye mu Gatumba. Lazarse bitereko yaserukiye imiryango yaburiye ababo ngaho mu Gatumba, asaba nyabuna ubutungane kunyarutsa amatohoza kugira abakoze ubwo bwicanyi bashigwa imbere y'intahe, kuko atagushaka kwabayemo. Abakoze ubu bwicanyi kugeza ubutungane bubonetse nibareke makuturyarya, nibabikore kuko babifitiye ubushobozi, ariko nibabishiremo n'ubushake, kuko ico tubona hano nta bushake bwari bwaba bukwiye kugira ngo aba bantu babazwe ibi byabaye. Abanyamulenge basize ubuzima ngaho mu Gatumba bakaba bari baje bahunga ingwano y'abamayimayi yariko iraba mu gihugu ca Kongo hari mu mwaka wa 2004.